numva yuko je ngomba guteza imbere umuririmvyi ngomba yuko yumva ati harya ahantu si je nkundwa canke sinakakundwa mugabo nibikorwa ndiko ndakorera iki gihugu nabisha akabazo gatoyi kumbure ni kare muko nakanjemo ubunyene bivaye n'ingene uratuyagira bivanye agakonstant nagize sinzi abakolege banje Francis mwe mujumva gute Francis Rohero wo mu muji yatuyagiye by'ama park d'attraction twe nta twabonye aratuyagira ko yakinye umupira ngira sinzi ko ari Interstar ego Francis Rohero n'umunyamuja kwiye twayaze watubwiye imigambi uzoshira muri culture ego kumbure twumvise anguma yo guteza imbere culture je kubwanje nibaza gukunda kaziki uturirimbo mbega nk'uwoba akurikirana umuziki wo mu Burundi Francis Rohero umunyamuji hagati ya Farias n'umundi yitwa Satpi Francis Rohero president probable mu mezi makeyi akunda nde mu gihe nabandi mukuru w'igihugu jewe sinovuga ngo nkunda umuririmvyi naka canke naka ubwa mbere ndakunda ivyo baririmba hari indirimbo za Satpi nkunda cane hari indirimbo za Farias nkunda oya nanka kuja ku subira hasi nakubwiye ingene ndiko ndabifata numva yuko je ngomba guteza imbere umuririmvyi ngomba yuko yumva ati harya ahantu si je nkundwa canke sinakakundwa mugabo nibikorwa ndiko ndakorera iki gihugu shaka ko basi yabo ukunda nuwa maraba nk'umukuru w'igihugu garuka gatoyi n'umukuru Francis Rohero mélomane qui écoute la musique burundaise qui s'intéresse à l'art et mon arabie il y a conseil supérieur de l'art de la culture tukaraba ma projet yanyu comme un mélomane wo mukunda muri hagati ya Farias na Satpi ndabakunda kimwe indirimbo zabo ndazikunda kabisa nishu ya politique non merci beaucoup